Bakunzi ba B-Info Plus aho muherereye hose, ndabahaye ikaze muri kino kiganiro cacu. Turi kwigenekerezo rya 24 ni ku munsi wa dimanche. Ndizera ko bamwe n'abandi mwamaze kuja mu ma eglise atandukanye musanzwe mwinjiriramwo kugira ngo mushobore kuja mu makoraniro aho muhurira n'abandi mushobore kuyaga bimwe n'ibindi mu vy'amajambo y'Imana. Uyu munsi muri kino kiganiro nako reka ndamutse abadukurikirana aho muri hose mu mpinga itandukanye y'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ndaramutsa abadukurikirana muri East African Community, ndaramutsa abadukurikirana muri mu bihugu bitandukanye vya Afrika yose n'inyuma y'umugabane wa Afrika. Mwese ndabaramukije cyane kandi ndabiyegereje muri kino kiganiro tugiye kurabira hamwe uyu munsi. Nshimye ko tuganira novuga ku makuru ariko aravugwa hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi honyene. Muri kino kiganiro ntabwo tuja gusimbira mu gihugu kibanyi ca Kongo ngo turabireho bimwe n'ibindi. Tugiye kuganira gusa kubiriko biravugwa hano mu Burundi, ariko nibiza kubuza yuko mu masaha ari imbere dushobora kuja gukora ibindi biganiro ngo tuganire kuri bimwe n'ibindi mu biriko biravugwa ku mirongo y'urugamba mu gihugu kibanyi ca Kongo. Reka nako nshimire mwebwe mwahisemo gukurikirana B-Info, mukagira subscribe, mukaza munasangiza abagenzi banyu ibiganiro tubashikiriza hano kuri B-Info Plus. Wowe udukurikirana utaragira subscribe, akaniko kanya fata akanya n'umusegonda umwe gusa ufyonde kuri sabone canke subscribe kugira ngo bize birakorohera kuronka ibiganiro byacu uko tubishize ku rubuga umwanya ku mwanya. Ibyo bikorohera mu gihe uheze kugira subscribe ugaca ufyonda no kugakengera kugira ngo uzaronka ama notification y'ibiganiro byacu. Hamwe n'ivyo ndabibutse kandi yuko dufise ikibanza gihuza twebwe tubashikiriza ibiganiro namwe mudukurikirana, naco sikindi naho hepfo muri commentaire. Ndabasabe muze kuja muri commentaire tuhahurire kugira ngo ivyo tuza kuganirako niba utabitahuye ukagira ico ubaza ukibarize muri commentaire. B-Info Plus turaha agaciro cyane ivyiyumviro byanyu mushira muri commentaire, ibibazo bitandukanye turabyishura. Niyo mpamvu tubasaba ntajye ko twoza turahuzwa na commentaire, kandi ndanabibutse yuko mwoca musangiza kino kiganiro bagenzi banyu kuko ndahamya yuko ari kiganiro kije warugishaka. So inyuma yaho abarundi duherutse kwitorera indongozi, ndavuga abashinga amateka, haragaragaye umukuru w'amashinga amateka nimba ntihenze hari kwigenekerezo rya mbere kuno kwezi k'umunani nyene, aho yariko arakoresha inama abashinga amateka twitoreye ababwira amajambo amwamwe kugira ngo novuga ko yariko arabaha impanuro abereka n'ingene mu nama nshinga amateka avyifashe. Ngira ngo hamwe n'abandi mwarashoboye kubona ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye ivy'irya nama umukuru w'inama nshinga amateka yakoresheje abashinga amateka bashasha abarundi twitoreye. Inyuma yaho kwigenekerezo rya 19 amashirahamwe atandukanye nayo yaciye akoresha ico no kwita atelier, avuga yerekana yuko kumbure abari abashinga amateka bashobora kuba badashoboye bafatiye ku nama mukuru n'amashinga amateka yakoresheje bamwe n'abandi. Ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye twarabonye amajambo menshi yagiye aravugwa. Nshimye kuba no babwira amake mu yagiye aravugwa kugira ngo duce tubandanya twinjire neza mu kiganiro cacu. Hariho amajambo yavuzwe ngo twumvise abashinga amateka twarumvise abashinga amateka bahamagarirwa kwiga igifaransa, icongereza n'imashini nyabwonko ariyo ordinateur. Bagaca babandanya bati ngo uwo atabizi azoshobora gusoma integuro y'amafaranga leta ikoresha, nukuvuga budget y'impapuro igihumbi.
So ku murongo wa telefone turi kumwe n'umutumire ni n'umusesanguzi wanashaka. Imbere yuko ndamuha ikaze ndashaka ndababwira yuko tugomba guhuza iyi nama umukuru w'inama nshingamateka yakoresheje abashingamateka duherutse kwitorera hano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, tuyihuze n'iyi atelier yakoreshejwe n'aya mashirahamwe atandukanye kumbure nshobora no kuvuga yuko yoba atavuga rumwe na leta, twongere tunabihuze kandi n'amajambo atandukanye ariko aravugangwa ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye. Bwana Musesanguzi Mwenza uri ku murongo wa telefone, ndaguha ikaze uramutse abari kwadukurikirana hano ku rubuga rwacu rwa B-Info+. Ego murakoze cyane, ndamukije abakurikirana abanywanyi bose ba B-Info+. Ndabifurije amahoro y'Imana kuri uwo munsi w'Imana, ko bagiye gusenga n'abasenze bivanye n'imyemerere yabo ku munsi w'ejo w'isabato, nabo nyene turabamukije bose, amahoro y'Imana bane nabo. Yesu urakoze cyane Bwana Musesanguzi Mwenza, amahoro y'Imana akomeze no kubana nawe ndetse n'umuryango wawe, ko ndazi ko ufise umuryango. Ngira ngo wumvise ibyo nifuza ko turabira hamwe Bwana Musesanguzi Mwenza. Egome cyane nabyumvise. So reka ndabaho umwanya rero muduge ku ijambo kugira ngo dukoreshe umwanya muto cyane. Ndazi yuko kuri uyu munsi wa dimanche abadukurikirana bataba bakunze kuba bafite umwanya wo guterana. Ego cyane murakoze, nkuko mubishikirije hariho ishyirahamwe ryakoresheje inama, novuga atelier, reka mvuge ko ari uruganda, aho bashikirije ko impungenge bafise, je ndafite impungenge murambabarira, bati mbega yuko uko nyeniteka umukuru n'amashingamateka yahaye impanuro umunsi yaragiye gutorwa nk'umukuru w'inama nshingamateka mu Burundi, ayimanura abandi bashingamateka ababwira ingene ibintu bikwiye kuzogenda, aho yashikirije ko ibyo bakwiye kwiga kugira ngo biyungure ubumenyi kuko bikorwa navyo biba bifise ingene bitunganijwe, bigasaba ubumenyi bumwe bumwe. Abo nabo rero urumva ndavye uko banditse, nanjye ibyo nasomye ku rubuga rumwe, bavuga ngo nk'ayo majambo nyene mwakoresheje gutyo nyene, ngo mbega abantu batoba bazi ikirundi n'igifaransa, abantu batobazi imashini nyabwonko, mbega badoshobora gusoma itegeko rijanye na budget canke n'amafaranga akoreshwa ry'impapuro 1000. Kuri ibyo rero nagomba ubwa mbere nibutsa abarundi ko dukwiye kuza turavuga nk'uko umuntu aba yavuze, kandi mwakoze cyane mweho mwagerageje kuvuga nk'uko bo bavyanditse ku rubuga. Narabisomye naje ku kantu nabonye mwandungikiye, kandi narabiravye no ku rubuga. Nukuri amajambo mwakoresheje nayo nyene, mugabo ayo umukuru n'amashingamateka yakoresheje nibaza yuko habayemwo guhindura akantu gatoyi. Mu bisanzwe ntiyavuze ngo yabahamagariye kwiga igifaransa n'icyongereza, neza yabahamagariye kunonosora cyane kwiga icyongereza. Mu byo rero yababwiye, icyo gice cya mbere yababwiye ati mugende murabe muri umwe, ntimwe muje kwicara sevre taribre irahari, mugabo muracyari bato, kuko urabona ko ari umuntu w'umure kandi amabanga atari ryo rya mbere yaratorewe ko umukuru n'amashingamateka murantunga, yari afise impanuro zo kwereka bashasha hamwe n'abakiri bato, ababwira ko urwo rurimi rw'icongereza ari rwo rurimi rusigaye rukoreshwa cyane. Murabona nk'uko turi muri East African canke ibihugu n'amashingamateka ya Burundi usanga ifite n'imigenderanire nziza n'amashingamateka. Ati rero ururimi rukunda gukoreshwa n'ico rw'icongereza mugerageze mu gwige. Kuri ivyo bwa mbere bwo mwomenya nuko ururimi rw'icongereza ari ururimi rugezweho n'ivyo, kandi kiriya congereza usanga twebwe dukoresha gikeyi. Murabona ko igihugu cacu ari igihugu kiri francophone, dukoresha cyane cyane mu Gifaransa. Icongereza rero ururimi
rukwiye kwigwa mbere si mu nama nshingamateka gusa ahubwo ni hose rukwiye kwigwa kuko ubu nibyo bihe tugezemo. Iyo ni impanuro yabahaye, ariko by'ukuri iryo jambo ngo igifaransa ntabyo yigeze avuga n'ukuri. Keka no banumvirije nabi bazumvije neza muza mutubwire mu makomantere. Iki naco yababwiye yuko kwiga cyane imashini nyabwonko, yego kuko yarabishikije neza aravuga ko ibikorwa byose atamapuro zizohaba. Ico naco by'ukuri murabizi niyo tugiye kora ibibazo mu Burundi, ibibazo twita amatest écrit, murabizi yuko bama batanga ikibazo muri Word na Excel. Yaba rero ari ibintu byari bisanzwe bizwi n'abarundi bose, urumva ico kibazo nta wundi aragikoresha, ariko bigaragara yuko kwiga imashini nyabwonko kunonosora cyane kwigishwa imashini nyabwonko ari ikintu cyankenerwa cyane mu buzima bwa misi yose bw'akazi. Kuko murabona kugira umuntu aba umushingamateka si uko murabona no mu itegeko rishyiraho ryerekana kondisiyo kugira umuntu aba umushingamateka, murabona ko atabirebire basaba by'impapuro zirenze. Ni nacyo gituma umuntu kugira atorerwe ku mushingamateka hari ibyo baraba. Nibaza yuko uraba iby'ubuhinga ibya tekinoloji cyangwa iby'impapuro z'imitsindo zirezire, kugira ngo murabona abo batorwa ari bo, ariko kugira umuntu atorwe abenegihugu barafise ibyo baraba. Mu migambo bavuyemo barafise ibyo baraba, handi bashira imbere murabibona mu Burundi bashira imbere ijunja n'ijambo, umuvuga kuri umuntu yitanga, umuntu by'ukuri afite ijambo ashobora kugira ikintu afashije abenegihugu. Ibyo nabyo by'imashini ni ibintu biri ku ruhande, kandi imashini by'ujyano batabonyene bavyanditse, nibaza ko Word na Excel ari ibintu twese kabisa tutuvuga ko turabahinga. Rero guhamagara no kubinonosora ni byiza, kuko harimo ibintu byinshi. Murabona imashini nyabwonko ntigwa gusa na Word na Excel, iragirwa n'ama connection atandukanye, yugiye kuri wifi, yugiye kuri modem cyangwa kuri ya telefone. Murabona ama disque dur interne externe, murabona kwatana, murabona iby'imashini byiza. Rero umuntu akwiye kunonosora cyane kuko kazi kaba gahindutse. N'umushingamateka aba yahoza mu yandi mabanga, murabona impapuro umuntu turacyazikoresha. Abaja ahantu by'ukuri novuga ko n'amashingamateka y'u Burundi ari n'amashingamateka iteye imbere, kuko abantu batagikoresha impapuro byerekana ko bariko bajana n'amajambere yo ku rwego rukomeye. Iyo mpanuro yari ikenewe cyane mbere, n'abo bantu bose bavyandika na twese turahamagarirwa cyane kunonosora imashini nyabwonko, kuko harya clavier y'itelefone cyo clavier y'imashini murabibona. Kandi byose bikorerwa ku mashini, kwandika mu nama biriko biraba, konsulta amadokima atandukanye aho bariko barakurungikira, n'ibintu bisaba yuko kabisa utegereza kubizoberemo cyane. Iyo mpanuro rero y'uwo mwubahwa kabisa ni impanuro wumva yuko yumvikana atawushikuza. Hanyuma icya gatatu yabwiye ko botuza nivo bakarondera impapuro z'umutsindo. Ico naco murabona isaba igeze by'ukuri abafite urupapuro rw'umutsindo rwa sixième, nibaza ko urwo rutakivugwa. Yasi ya certificat murabona yindi yo mu 10 yo nikivugwa. Murabona iyi diplome uya bisigaye twa certificat zaba za humanité cyangwa diplome technique, abantu bahejeje poste fondamentale mone zo nizikivugwa. Murabona tugiye kuri baccalauréat, murabona nazo nyene muri no minsi bisa nk'uko urupapuro rusigaye ruciriritse sinakera amalisanse canke bigitangura. Ubu tugeze mu master n'amadoktora, murabona ni ndetse ubundi yazanye école doctorale. Rero guhamagarira abantu ngo bige baduze nivo by'ubwirutitse, nibaza ko utabuze ibyo uri kuravuga, kuko nivo irakenewe, na cane cane yuko baba bafise imirimo ijanye n'ibintu byo guhinyanyura, kuraba ku mwihwezo imyire zitandukanye. Rero ko mu itegeko mu bisanzwe rigenga abashingamateka, ivyo sekreteri bakunda gukoresha canke amakondisiyo kugira ngo ube umushingamateka baraba ibindi mu itegeko uko rimeze.
bimeze ubisomera bibona sinaravye neza amartike mugani baza nka article 125 canke n'aba niheze cane irabivuga ku buryo rero ushitseyo usanga ibikorwa vyacitse tekinike cyane bibaye by'ubuhinga guhabwa rero impanuro zimwe no kwigenza ico sinzi cyari kibazo rero tugaruka tukavuga ku vyerekeye abo iyo uko kuntu bavuga bati mbega iryo tegeko ry'impapuro igihumbi badushobora kurisoma tugira twibutse abantu ko mu n'amashimatengene bihinyanyuwe nuko hariho inzego bita amakomisiyo cyane imigwi yamaho iyo nayo kugira iyo nayo bitorwa haratorwa abakuru bayo hagatorwa n'abayigize rero umwe wese mu nama gashimateka baravye nico ashoboye nuko experience yiwe nuko avyumva canke cyaharanira gusumba barafise ingene babigenza umuntu agasanga ari mu mugwi nuriya kugitereye iyo haje projet de loi canke novuga integuro y'itegeko icayiko bwa mbere mu migwi imbere yuko iza mu nama ya bose hanyuma bare bo mu migwi baratorwa bivanye n'ubuhinga bafise canke novuga engagement bafise bijanye n'ingingo canke iriya hanyuma bagaheza rero bagahinyanyura bagaheza bagashikiriza mu nama ya bose uko babibonye kandi murati hahora hanahamagagwa abo muri executive canke mu nzego bashano bivuga gute mu nzego izo mu ntwaro kugira ngo basobanure neza itegeko riba ryaje ibi rero nuko bitunganijwe kinigeze kuba ikibazo kuko umuntu ashobora gutahura vyose mu gihugu hari ubatahura ivy'amagara y'abantu ubutungane ivyo kwivuna basi n'ibindi rero mwese aja aho ubivanye n'ubushobozi bwiwe canke bivanye n'aho yorohewe barafise ingene babigenza ku buryo rero nubwo hariho hoza iyo nteguro y'impapuro igihumbi komisiyo ibijejwe n'iheze ikaja hamwe kandi nk'uko mwabibonye komisiyo yashyizweho urabona ko abakuru b'amakomisiyo y'abantu bari basanzwe ari abantu bafise ico novuga competence canke experience ku buryo bashobora kuvyiga izo mpapuro igihumbi iyo komisiyo ikazigayo ikabiraba ikabinyanyura maze mu nama ya bose bagaheza bakazana ingingo canke novuga resume canke boss ngeno bivuga mu kirundi usanga indimi zigorana hanyuma hagahezwa hakarabwa abashingamateka bose bagaheza bakanonosora ikijya umunyagihugu aba yabatumye barabira hamwe nayo ubundi impapuro igihumbi ntibuzizana abantu barenga ijana ngo bazigire hamwe nibaza yuko abo bantu rero bashikiriza muri n'ivyo baba birengagije uko ndetse ko babizi ariko baba birengagije cane uko n'amashingamateka isanzwe ikora haba mu migwi canke uko abashingamateka amakritera canke amakondisiyo y'umushingamateka bagaheza rero bakataka ku kiba cavuzwe ariko naco ugiye ugasanga ingene bacatatse siko kiba cavuzwe nayo ubundi uko yabishikirije uvyumviriye neza urumva ko ari ibintu birashe kandi bitomoye kugira ngo abashingamateka bashasha bashobore gucirirwa novuga kwerekwa mwongo uhuma n'udahuma kugira amenye ingene bazokora imirimo yabo neza bagaheza bagashikana ico bahamagariwe ico batorewe. Yes, reka ndagushimire cyane bwana Musisanguzi Mwenza. Tukiri ngaha nyene turakunze kubona cyane nk'iyo umukuru w'igihugu canke umukuru n'amashingamateka canke noneho ababubahwa gise mu gihugu iyo bagize ijambo bashikiriza canke igikorwa runaka bakoze mu gihugu kiri publique bene aya mashirahamwe nyene twovuga yuko atavuganwa na leta misi yose bagira ico bavuze mandi majambo bama muri position novuga yo kopoza yo kwerekana yuko bijya bintu byavuzwe canke byakozwe byoba byakozwe nabi ivyo bintu hari ikintu bivuze murabona iyo ishyirahamwe ryose rijaho riba rifise icyo novuga ama-objectif yaryo mugabo ari ikindi twokwita amabite canke intumbero batagenda gushikiriza kuko ugiye kubiraba ingendo bamwe n'abandi bakunda gufata usanga jewe uko ndavyibaza baba barondera ico bovuga canke gushikiriza kugira ngo ishyirahamwe ryabo rigume rifise
ya position ryahoranye ejo bajyagize ngo naryo nyine ryahapfuye rija mu kwaha urumva rero uwo nivuga ko ari ibyo niko ndashikiriza ari jewe nk'umusesanguzi ndiko ndavyihweza no ico bivuga ko urabona rero hamwe abo bantu bohora ntibagaheza bakavuga bati byavuzwe ni byiza ibiko birakorwa ni byiza boheza nibaza ko bafise impungenge ko abahora babaha uburyo babafasha boheza bakavuga ati akazi kanyu twabatumye kaheze twabasabye gushikiriza ibitameze neza none bitameze neza ko byagabanutse kabiheze cyangwa twabatanga ubundi gifise urumva rero ishyirahamwe ryanyu rirangije imirimo twarihaye kuko ibyo rero ugasanga bama bafise ikintu bavuga ariko nagira ndabanure kuko ni byiza guhanurana ufise icyo uvuga woraba neza ugashikiriza ikintu by'ukuri kiza kubaka kandi bugicubaka guturira akagore umuntu ntacyo biba bitwaye kandi nabyo ni nabyiza kugira ngo umuntu nawe yikebuke ariko by'ukuri kumutinga cyane novuga kuraba ahantu nk'umureretse kugira ngo akantu kose kobaho cyusimira kukaduze rwose nibaza ko iyo ngendo atari nziza ngira noneho hari igihe kenshi ibyo bavuga hari aho nabo nyene bahusha ugasanga ibyo bavuze kabisa hari icyo bongeje ushobora kurako hari naho ugasanga bameze nk'abirengagije uko ibintu bisanzwe biri kuko tugarutse nko kuri ibyo byavuzwe n'umukuru w'inamashingamateka nabo ukaraba iyo nyandiko yanditswe urabona ko hari akantu bigasa n'akagomba gukritika kurenza ko kwirengagiza n'ibindi kugira juste abantu baronke icyo barateramira ko maze amashirahamwe yabo ntahetse ngo acahagarikwa kuko imirimo yabo yo bibaheranye. Yesu urakoze cyane bwana musanguzi mwenza dufatiye ku biriko birashikirizwa n'aya mashirahamwe atandukanye biriko biravugwa yuko ivyaya makomisiyo atorwa mu nama nshingamateka ngo yose aserukiwe n'abo mu bwoko bw'abahutu gusa iki kintu ntaco ufise kivuga ko bwana musanguzi mwenza? Ego murakoze cyane nkuko nabashikirije amakomisiyo uko abaho ntago ari uko abaho ko biba bitunganijwe ntago aheza akajaho nka kujya mu nshingamateka atowe canke kujya bubahiriza ibitigiri mu barongoye n'amashingamateka ahubwo baraba ubukerebutsi ubumenyi ubwira experience umuntu aba afise kuko ico n'igikorwa kiri technique kandi murazi ko uwo bavuze yuko iyo batanze iyo critique nkuko ntawo ushobora kutavuga ko by'ukuri niba abo iyo komisiyo yose igizwe n'ubwoko bumwe iyo ni constat abagize cyangwa n'umuhezo aba yerekanye mugabo nibaza ko atampungenge ibyo biteye kuko icyambere n'amashingamateka iba yubahiriza ibya bitigiri nk'uko bivuga kandi nta tegeko rivuga ngo ya makomisiyo nagira ubwoko ahubwo amakomisiyo bisunga ibyo nababwiye kugira ngo za mpungenge ngo z'amapuro igihumbi ngo za nteguro y'amahera akoreshwa mbega zizogenda gute iyo komisiyo n'iki biraba rero komisiyo kubona yo mu bwoko bumwe ico si kibazo ahubwo komisiyo bifite izindi ntumbero atari za sepa novuga ko atari icicaro canke icicaro ca politike muri komisiyo ahubwo n'icicaro kiri technique ku buryo ibyo by'ubwoko bitenda kuraba hari aho bishobora guhura bikubahirizwa bikaja muca bikaja hejuru ico si kibazo kenda kuraba kuko no banka karorero nk'ubu wogenda ku isoko nibaza gutogura ikintu wisunze abakomerisa bangahe bashoye bafite ubwoko abandi cyangwa abashoferi cyangwa abamekanisye nibaza ko ikibazo cy'ubwoko mu Burundi tuvuze gutyo twoba turiko turahushanya ni bimwe abantu bama bari iminsi yose bavuga bati ibintu biri technique nibareke kuraba ubwoko ahubwo niba arabishoboye ahubwo nibaza ko iyo ngendo y'inamashingamateka abije gutanga intumbero cyangwa umuco canke akarorero keza kugira ngo ibintu biri technique bikogwe hataravye ubwoko ko sibiba ari bya politike ahubwo bikogwe hisunzwe ubumenyi abantu bafise. So reka ndagushimira cyane bwana musanguzi mwenza ariko mu kurangiza kino kiganiro cacu ndagusabe ugire akajambo ushikirije muri rusangi abasanzwe bariko barakurikirana
urubuga rwacu rwa B-Info Plus na cane cane abarundi. Akajambo nashaka gushikiriza nagira mbonera akagohe abantu baba bariko barakurikirana ibica mu makuru kugira ngo bagerageze baze barumviriza neza, bumvirize bashishojeje neza imbere yuko bagira ico bashikirije, kuko umuntu akoreye ku makuru atariyo gaheza agafata ingingo canke akagira ico ashikirije canke akoresha atelier uruganda rw'inyigisho canke rw'umwihwezo, ariko agakorera ku nkuru by'ukuri ifise akantu yakuweko canke agakorera ku nkuru washoboye kunovuga kuyinterpreta cyangwa gusangura yisunze ibindi bitajanye n'ivyo umuntu nyene vyo aba yashikirije, ico gihe cy'uheze ukaronka n'isi ikintu kizofasha, ahubwo ukoreye mu ikosa canke erere reka mvuga uko mu kwihenda, kuko wenda arico ukura mukose mu kwihenda utera ubandanya uja mu makosa gushikaho utaba ukigaruka, gushikaho ibintu utaba ukibibona nk'uko biri, ibintu vyeruka aho tuvyita biko vyirabura n'ivyirabura vyita ko vyera. By'ukuri yoba ari ingendo nziza, hanyuma ugira ica ashikiriza akanenge canke ibindi, nibaza ko ivyo ari ibintu biba ari ingendo nziza, ariko umuntu akabikora mu ntumbero yo kubaka, atari mu ntumbero yo kuheza novuga yo gutosekaza ico umuntu aba yavuze kugira ngo aronke ico barakivugako. So reka ndagushimire cyane bwana Musanguzi Mwenzi. Urakoze cyane. Ego reka ncengirwa ko nshimira mwebwe mwese mwamudukurikiranye hano kuri B-Info Plus, nizera yuko dushobora kongera mu bindi biganiro byacu byo hanyuma. Reka ndabipfurize kuguma muroranirwa ndetse mukomeze no kubana n'amahoro y'Imana aho muri hose. Ciao ciao.